kandi ni rusizi nyene imiceri yatwawe kumbati bari bateye tujuma rero ubwire iyo bitari amena mu bihugu y'amahera mushasha ya kabiri gacimbiri komera niho mwagende no munsi yego turabona amazi yaratanguye gutera imyana kandi byatanguye ryari bimeze gute basha bimaze igihe imyaka 3 turi muri aya mazi nanigiye nta n'umwaka nume turaronga gahengo abanyagihugu bose ubu asha ubu basigaye batani byabo basigaye basaba n'intaro nabo basaba indaro babagaruse mu bisi 2-3 baba basubiye gutekera kandi ubu hari hepfo hose bari bamaze no guhunguka ubu bose bamaze no gutekera twabo basubiye kandi guhunga rero twasaba ko leta yo kubita gashi ikashira mu ngiro ivyo yari yatwemere bijanye n'idigi kuko atari uko umuntu menga agace kose kazohava gatwabirwa n'amazi yego uyu mwaka y'amazi yatanguye kubibonekeza kandi mu kwezi kwa kabiri yego byatanguye mu kwezi kwa kabiri urabona n'ubu niyo tukijya mu kwa kane urabona aho amazi ageze ubu n'amato mu kanyuzo uhavubona n'amato n'imvubu zava zishika no ngaha hanyuma ivyo muhahombera nk'abanyagihugu baba ngaha ni byinshi amazu arabomagurika umunsi ku munsi n'akari gasigaye ubu kariko karabomoka imvubu ni danje ubu nta n'umuntu naba bari ngaha kurushi nibagisohoka no mwijoro kubera iki batinya ku imvubu bahwana nazo mwijoro ama nikini naco muri aya mazi hazamo ibintu byinshi ingwara nico tosaba rero ko leta yodufasha kabisa irabice yodufasha muri iki kintu nk'umuvyeyi yego n'ubu ahubwo namwe muko mukorera amaradio mu bidufasha mukatubarizaho bigeze kuko natwe turabaza bakatubwira biriko bariko babitunganya biri mu gutangwa gukorwa n'ubu nituzaho bigeze bijanye n'amadigi bokobo dukorera amadigi byo bavyiza naho tuhombera ayo mazu ko yabomagurise tosubira gushanura bushasha ntacyo mugabo batugubira bikubita gashi batubakira ayo madigi vya Mungu Marijane aha ya mazi yatanguye muri 2020 ibimaze kononekara ni byinshi cyane urabona igihe yatangura kudutera twarahunze tungana ibintu abana leta ikiduha kuba mu mahema turaba mu mahema ariko nko muci ucu usanga amazi yose yagiye ukasanga urabona bamwe mu mahema abana baragwara hari ingwara nyinshi urabona ahantu hakoraniye abantu benshi abantu bakaza basubira kandi mu mihana imvura itanguye kandi ukaca usanga kandi intekera ku mutwe kandi nukuri twe abanyagihugu turarushe cyane kuko amane intekera ku mutwe buri gihe kandi urabona aya mazi ashobora gutera n'ingwara urabona umwana ntaho wo mwimira ashobora kujamwo akaja kubitoba gukiniramo urabona umwana ntaraba ati n'amazi mabi afa kwinjiramo yego nkuko wacu yabivuze ingaruka mbi y'aya mazi urabona yashobora kudutera ingwara nka kolera sawa urabona abantu bamwe baramaze kugaruka intuzenya amatwaretse bari bimvye ubu yaruzuye hari bamwe wacu usanga bateranye ku mwikomo ababanyi ngo nabana bahononye kumbe ni yama ntuzenya amatwaretse yuzuye akaca sesa urumva iyo ni garuka mbi kwanza ya mbere ishaka kudutera ingwara nk'ingwara za kolera kandi bisubiye urabona imvubu ikunda amazi ahantu hari amazi menshi nihice ikunda ikagenda urabona imvubu nk'abantu baba hari inyuma hagera saa 12 ukaje usanga imvubu ziraje baca binjira mu nzu hakiri kare bagasuma hakiri kare sizere bakaca binjira mu nzu
hari igihe nk'uvuye mu nzu akaraba mu idirisha waza usanga imvubu iri hambavu y'inzu. Hariyo nimwe hajya yaciye hagati y'amazu kubera ari kinini kimaze kishaka kwihindukiza gutya kica kirabomora uruhome rw'inzu n'uruhome rw'intuzenye rwa clôture. Urumva abantu bari mu rugo baca bariruka mu nzu. Ivyo byose ni ingaruka mbi. Urashobora kuba umuntu avuye ahantu akatubirana nayo ikimwica, urabona ko ari igikoko. Urumva ivyo byose ni ingaruka mbi ku mibereho y'abantu. Ico musaba Twe dusaba leta, kandi ni leta mvyeyi, turamusaba cyane leta mvyeyi, kandi ni umuvyeyi wa bose, atugirire nk'uko agirira abandi, batwubakira idini. Kuva batangura mu mahema baguma batubwira bari hafi yo kubakira amadini ngo amafaranga yarabonetse, ariko twararindira urabona amazi aduteye kandi idigi ntibararikora. Twe dusaba leta ko ari umuvyeyi, ni umuvyeyi wa bose, atugirira idigi turabe ko tworonka amahoro, twosubira mu mihana, naho togira n'agahema, tukubaka agahema, ariko tukaba mu mazu tutazi ko amazi iyo dutera. Kandi ico nico dusaba leta n'ukuri, kandi namwe mwabibonye no kuri Maison Verte abantu bariko barahunga. Aya mazi ukuntu yateye, ukuntu yadushitsemwe, Rusizi rwarabomotse. Rumaze kubomoka turi mu nzu tugenda gusiduka, amazi yamaze kudushikamwo, twe turagenda turakoranye n'ivy'iwacu, baratuzana amagunira, turazibira biranka. Yatanguye gushika 2:00 z'ijoro. Yatanguye kuza hirya yejo, ariko hirya yejo yaje bukebuke, twibaza nyene ni ibintu nyene bisanzwe. Ariko umunsi wejo isaya 2:00 amazi yaje ari menshi, turazibira n'amaboko y'iwacu, ariko biragirante biranka. Bimaze kwanka no twagizene twavuye mwano mazi tuza kwibarabara. kuvuga ko mwaraye ngakwibarabara kuva 2:00 turi ngakwibarabara n'abana, nta numwe arigera ryama. Ivyononekaye n'ingibi mu mazi, ivyononekaye twakuye nyene ibintu nyene bigizente nyico nyene nk'ikirago, ariko ibintu bigoye nyene kubera amazi ariko araza menshi, kuko aya mazi asumba amwe ya mbere, aya ni menshi cyane. Hari ivyo twataye mu nzu kugira inzu ntizituguye ko, kuko hariho zimwe zamaze kubomagurika, natwe twatewe n'ubwoba n'izo nzu ziriko zirabomoka, bimwe twabitaye mu mazi. Musabiki ikintu twosaba, dusaba bagirene badufashe badukorere Rusizi, kuko bama babidusavye bakatubaza musabiki bakorera iki, tukavuga ivyo badushaka, ariko nta kintu na kimwe bariko barashikako, kandi natwe biratubabaza n'iki nk'abavukanye bikatubabaza, turahangayika cyane. Amazi yabaye menshi, bama batubwiye ngo tugiye gukora Rusizi, twarindire Rusizi kwa dukorera, twarabuze na kimwe, ariko natwe biratubabaza mu mutima. Yego mukurindira ko barubakorera, mbe murabona ko ubuzima buca bumera nabi bwabungabana, mukurindira ho musabiki ntaco musaba, murabona ko muhavuye mu mazu ataco. Ikintu twosaba ahantu nk'ubu ndufise aho turyamika abana, nka bamwe bari baracuwe, bamwe bari bubakiye amahema, urabona ko batewe n'amazi, gusubira kandi mu mahema ntibabemerera, aribo baba nyene mubona bari mwibarabara. Baza kurara mwiri barabara nyene, n'imbeho n'iki, kwe n'inzara, byose bikorane. Urumva namwe muca mubibona ibintu nk'ivyo. Yego izina ninde twari gutwagana? Nitwa Niyonzima Cleria. Hii kulikuwa na ijenga, nilikuwa natizama